Hari ikintu kidasanzwe kiriko kiraba hejuru y'isi umunsi ku wundi, ariko abantu benshi ico kintu ntibakizi. Mu kirere hari ibikoresho abantu bakoze vyavutse bikura bigakoreshwa ico vyateguriwe hanyuma bigapfa, ariko ikintu gitangaje ntibipfa nk'abantu kuko ni ibikoresho vyakozwe n'abantu. Ivyo navyo ni satelite. Muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe ubuzima bwa satelite kuva umunsi ivukiyeho mu biganza vy'abantu gushika umunsi ipfiriye. Turabe ingaruka zayo ku kiremwa muntu ndetse no kwisanzure bayirungikamwo ubwaryo. Niba utarabikora kandi subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi, kuko inkuru nk'izi ntandi hantu namwe ushobora kuzikura atari kuri Olivier Media. Nikaze mu kiganiro. Satelite ni igikoresho gikozwe n'abantu kigenewe gushirwa mu kirere kikazunguruka isi. Ntibari inyenyeri kandi ntibari umubumbe. Ni igikoresho cyakozwe n'ubwenge bw'abantu kugira ngo gikoreshwe ico cagenewe. Satelite zakozwe kugira zifashe abantu mu buzima bwa misi yose, kuraba isi, kumenya uko ikirere kimeze, gufasha indege kuzikontorora bamenye ingene zigenda, gukurikirana amazi, uburimyi, amashamba ndetse n'ibiza vyotera isi. Naho tutazibona amaso mu yandi, satelite ziri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubuzima bwa satelite butangura kera cyane, kuva umunsi itanguye gukorerwa muri industry. Bayitangurira mu biro vy'ubuhinga buhambaye cyane, aho bagira ivyiyumviro bakeneye ibipimo bazokoresha, bagapima bakarondera ibikoresho bazoyikoresha. Bayubaka bitonze cyane kuko iyo satelite igiye mu kirere ntisubira kugaruka ku isi ngo bayikore basane ivyononekaye nk'uko bakora imodoka ayenseritemo bakongera bagakora ivyapfuye. Satelite yo bayikora rimwe mu buzima bwayo bwose. Ikosa rito cyane rishobora gutuma ipfa itarashika no mu kirere ngo itangura akazi kayo. Iyo imaze kubakwa irapimwa inshuro nyinshi cyane, igashirwa mu buryo bwo kwihanganira ubushuhe bukabije, ubukonje bukabije n'akaga ko mu kirere, kuko mu kirere izohurirayo n'ivyo vyago vyose. Izohurirayo ubushuhe buhambaye, ihurire y'ubukonje, ihurire y'umuyaga uteye ubwoba. Rero barayipima bakayipimira ahantu kw'isi hari ivyo izo condition mbi zose kugira barabe ko ishobora kuresista no kwireyagiza. Iyo satelite imaze gutunganywa irashirwa mu bikoresho bikomeye cyane, igahuzwa n'ikirere kidasanzwe citwa roketi. Uwo ni wo mwanya ukomeye cyane w'ingenzi aho satelite nyinshi zishobora gupfira. Iyo roketi imaze gushuha iradugana umuvuduko mwinshi cyane, igacika mu kirere, ikitandukanya ibice, bimwe bigasigara mu kirere ibindi bikagaruka ku isi. Mu kirere hasigarayo igice gikomeye gikenewe arico satelite. Iyo satelite imaze gushika mu kirere, ubuzima bwayo bwa nyabwo buba butanguye. Ikishirwa mu nzira yayo yitwa orbite. Hari satelite zimwe ziba ziri hafi y'isi ku birometero 700 kuduga gushika ku birometero 2000. Hari n'izindi ziri kure cyane zirengeye ibirometero 10,000 by'ubuja hejuru. Iziri hafi zifasha cyane mu gufotora isi no gukurikirana ibidukikije, iziri kure zigafasha cyane mu gutanga sinyale no kuguma ziraba ingene igice kimwe c'isi kimeze. Satelite itangura gukora akazi kayo umunsi ku wundi kuva igihe irungikiwe mu kirere, igatangura kurungika amakuru, ifata amashusho, ikurikirana impinduka zibera ku isi, mbega igakora ico yateguriwe yarungikiwe mu isanzure. Muri ico gihe cyose satelite iba ifise ubuzima nk'ubw'imodoka, nk'ubwa telefone, nk'ubw'ikindi gikoresho cyakozwe n'abantu n'amaboko y'abantu kigakorerwa muri industry. Irakora ikaruhuka gato hama igasubira mu kazi. Ikoresha amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba kandi ifise amabateri ayifasha mwijoro mu gihe atazuba riba rihari. Ariko uko imisi igenda irahera ubuzima bwayo bugenda bugabanuka umunsi ku wundi. Iyo amabateri ashaje ibikoresho bikaruha n'ivyuma bikagirwako n'imirasire ikomeye yo mu kirere, satelite itangura kugira ibibazo, igatangura kurungika amakuru make. Uko imyaka igenda irahera satelite itangura gusaza, ntivyibonekeza diregitema nk'uko umubiri w'umuntu usaza, ariko biza buke buke bigatinda bikagaragara. Ishobora gutangura kurungika amakuru make mu gihe ishaje, ikabura ububasha bwo kuyoborwa neza n'abasigaye ku isi bayiyoboresha mu mashine. Ivyo bigatangura kwerekana yuko satelite yatanguye gusaza, ubuzima bwayo bwatanguye kugera ku musozo. Abantu bari ku isi barabibona bakamenya ko satelite barungitse iriko irashika ku herezo by'ubuzima bwayo. Hari zimwe zipfa bukwi na bukwi kubera ikibazo gikomeye, hari izindi zipfa buhoro buhoro kuko igihe cyazo ziba zirateguriwe kiba kiriko kirahera. Iyo satelite ipfuye ntiba icongera kurungika amakuru, nta gikorwa na kimwe yagenewe isubira gukora mu isanzura. Ariko ikintu gitangaje nuko ipfa ariko ikaguma iri mu kirere izunguruka, ntigwa hasi ngo nuko ipfuye, aho biguma mu kirere aho yari yaragenewe kuva umunsi
wa mbere bayirungika mw'isanzure iguma izunguruka isi nk'uko yari ibimenyereye. Aha niho ikibazo gikomeye rero ca mbere gitangurira c'ubuzima bwa satelite. Satelite zapfuye ziguma mu kirere ariko zica zihindura uko zari zisanzwe zikora, mbega zigahinduka imyanda yo mu kirere. Ntiziba ziri zonyene kuko zigendana n'utundi dukoresho duto ducikako uko imisi igenda irahera, uko igenda isaza icika ku dukoresho duto. Utwo dukoresho natwo kuko turi ahantu kure cyane hari gravite iza gukwegana n'isi, ntibishoboka ko utwo dukoresho duto na satelite bishobora gukorokera hasi tuguma mu isanzure tuzunguruka. Utwo dukoresho dushobora gucika ku zindi satelite mu gihe satelite zibiri zigonganye. Satelite ishobora kugongana n'iyapfuye canke ikagongana n'ikiri nzima, mbega mw'ico gihe mu isanzure haba ibintu biteye ubwoba cyane. Uwo mwanda ugenda wiyongera uko imyaka igenda irahera. Kubera ko mu kirere satelite ziba ziri ku muvuduko uteye ubwoba, agace gato cyane karashobora kugongana na satelite nini ikwiye. Iyo satelite nini ikwiye kandi ikomeye ikaba ubushwange mu kirere. Ico gihe haba ibibazo bikomeye cyane kuko mu kirere mu isanzure barashobora kubura ingene barungikayo izindi satelite zigende gukontrola isi kuko haba hononekaye cyane. Iyo iryo gongana ribaye, satelite irasenyuka igacika mu duce twishi, natwo tugatangura kugongana n'izindi zikiri nzima. Ibi bishobora gutuma ikirere cyuzura imyanda ku buryo bigora kohereza izindi satelite nshasha. Iyo bigumye gutyo, isi ishobora gushika mu gihe aho kohereza satelite bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Ingaruka z'ivyo ntizigaruka mu kirere gusa iyo satelite zihungabanye. Abantu baragira ingaruka mu buzima bwabo bwa misi yose. Gukurikirana ibihe vy'ikirere biragorana, gutahura aho amafa yabaye, imyuzure n'ibiza biri mu gutangura bishobora kugora gukurikirana kuko atamakuru y'ikirere atangwa na satelite aba ariko araboneka. Uburimyi bushobora guhungabana ku rugero ruhambaye, ntituronka amakuru y'ikirere zayijewe ntizishobora gutanga amakuru neza, mbega gutabara isi bikagorana. Ku bihugu ingaruka ni nini cyane, bishobora gutakaza ubushobozi bwo gukurikirana isi, igisirikare, amashyamba manini akontororwa na satelite, amazi n'imipaka bishobora gutuma hahinduka, bishobora gutuma haba amakimbirane canke ubuhinga buke mu gutunganya isi n'ibihugu. Naho umuntu yoba atazi satelite icarico, ingaruka z'urupfu rwayo zishikira ku buzima bwiwe ariko akabibona. Uyu munsi amahanga ariko aragerageza gushaka inyishu y'ico kibazo. Bamwe bariko barubaka satelite zishobora kwisubiza hasi iyo zihejeje gukora, abandi bariko baragerageza gutegura uburyo bwo gukura imyanda yo mu kirere mu gihe satelite zipfiriye mu kirere canke zigonganye. Ariko ikibazo nuko satelite nshasha ziriko ziriyongera ziduzwa mu kirere umunsi ku wundi, ariko izapfuye nazo zigakugwayo buhoro buhoro. Ivyo bituma ibibazo biguma vyiyongera mu kirere umunsi ku wundi. Iyi nkuru y'ubuzima bwa satelite iratwereka ikintu kimwe gikomeye: umuntu ageza kure mu vyiyumviro kandi ageza kure mu bumenyi, ariko aracyafise urugendo rurerure ategerezwa kugenda. Satelite zivuka mu bwenge bw'abantu, zigafasha abantu, zigapfa, ariko urupfu rwazo rusiga ikimenyetso gikomeye cyane, mbere giteye n'ubwoba. Naho tutazibona amaso mu yandi, ziri mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ivyo dukenera mu matelefone dukoresha, mu guhamagara, mu gukontrola ikirere, vyose dukenera satelite. Iki kiganiro ni kirekire cyane, tuzokigaruka ku butaha. Iyi yari juste introduction y'ikiganiro kugira ngo ndabamenyeshe neza yuko ibiganiro bigiye gutangura gusha kuri ino channel yacu bigiye kuba vyinshi kandi vyingira kamaro. Rero raba kwagize subscribe kugira ngo ntucikwe n'ibiganiro vyacu umunsi ku wundi. Naho ubutaha.